Vision Talk Show. Vision Talk Show. Yo, tumwirwa mwake. Kazina manitwa Nejimbe Diodone. Karibu kuri channel Diodone ND. Uri mushasha ntiwibagira kugira like, subscribe, comment. Utari mushasha ntiwibagira kugira potage. Ati rungukira mugenzi wawe kugira nabanye nashobora kumenya ukuri. Ati ukuri aho kuri kwa nta handi naha nyene. Yo, ejo narayikoze video ijanye n'ibi ngoma mvuge gusa gato mugani wamenga ndagwaye rero sindashoboye kwipostinga mugani nzogira hari ikintu ndagomba ko twoyaga ko kijanye na African Dream Asset ndibaza kurikirana Fablice mari akiza woba umaze kumva ku gajambo mugani umunsi ngomba ko twoyaga kuri Vision Talk Show. Mbega bimeze gute, vyifashe gute, ngo ati bigiye guhindura iki, ngo ati n'ibintu vyiza. Ndibaza ntawe utazi Mr Fablice ibyo amaze gukora mu Bakaneshe Mbuja City Plaza biri mu ngingo uko nuko. Ego ngo ati rero ugiye kuri channel yiwe ndibaza uramaze kubibona, utarabibona naho uravyumvishe, utahure ugende hariya kuri channel yiwe ugira subscribe uko nuko kugira uzuramenya ukuri aho kuri. Muganda kwibutsa yuko ukuri aho kuri nta handi naha nyene. Ego ngo Vision Talk Show naho ngo ati azoshobora kuyagisha abantu batandukanye mu vyumviro bitandukanye, guteza imbere, kungurana ubwenge mu buryo bwo ari bwo bwose, mu bajene, mu bantu uzenya bakuze uko nuko, hanyuma twese gatahura uko nuko. Rero ikintu jewe canshimishije cyane ni kuvuga ngo ati yuko iyi talk show azozanamwo abantu bovuga ngo ati baragira n'abantu badahuza rumwe, abantu bamupinga, abantu usanga ego bafise nabanyene intumbero yo guteza imbere Burundi mu bindi vyumviro vyabo, mugano ugasanga bari muri negative. Je ndovuga nka ba Chimamanda uko nuko, aho Hunter hari n'undi muntu ndabonye ku kiganiro ariko aravuga nyene ibintu bijanye na Mbuja City Plaza, bayitwa Hunter sinzi uko nuko. Rero ikintu nyamukuru je ndokwifuza kubona ni nk'abo bantu rero bariko barayaga na Fablice, bariko barayaga tukumva kugira umuco uboneke, nabo nyene batahure kugira ntituzoze turumviriza ama video yabo kandi twarumvise barayaje na original umuntu yarafise intuzenye ukuri, umva yagiye kuri original source, barayaga barumvikana uko nuko, ivyo adashobora gutahura akabimubaza, ivyo adashobora kumva akavyumvishwa uko nuko. Hanyuma agiye kuri channel yiwe akavuga ivyiwe, natwe tumenye ngene twikosora ku buryo usanga hari abantu bumviriza ibintu hanyuma badafise side 1 side 2, badafise ibihande vyose, impande zose, ugasanga birabagoye gutahura, bagatahura umuntu umwe mugana navyo ugasanga birababaje, ugasanga bagiye mu binyoma, binjiye mu binyoma batazi, bibaza ngo tikwara ukuri mugana ufise ngo ati impande zose usanga ari ibintu bikomeye. Ushobora kumviriza urya ukumviriza urya hanyuma ugafata intumbero nziza yo gutahura, yo kumva mbega ibinyene Fabrice ariko arakora Mbuja City Plaza ni ibintu bizoshoboka, ni ibintu vyiza. One African Investment Fund kweri bimeze gute, nuko nyene bimeze, biri mukuri, biri mu muco mwiza. Utagiye urumviriza nyene abantu bari negative bagomba nyene ko umuntu yogwa hasi hanyuma bakatangura kuvuga ngo twari tubizi, twari tubimenya yuko atazobishobora. Ego unya ngo ati no kwiyumvira positive, kwiyumvira neza, kugira kwatura ibintu vyiza navyo nyene birafasha ibintu vyiza biba, navyo nyene birafasha intumbero ishika nziza. Aho uguma muri negative uzosanga ibintu vyose mu buzima bwawe vyo naho kubara akantu keza ucuga hindura muri negative, ugashira mu ntuzenya, mu bintu bitumvikana muri negative. Ego rero Vision Talk Show ndizera izokubaka intuzenya, izokubaka icizero mu bantu nkuko yahora nawe nyene abivuga mu ntuzenya mu mbuga zitandukanye, ma YouTube atandukanye uko nuko. Urumva ngo ati ibintu vyiza, ibintu bikomeye. Sinzi ko ari ubizi ko bimenye naje ndarabimenye ngize hinge nanje
ndabikubwire kubera ngo ati ibintu bica ngaha nta bindi nukuri kandi ni ibintu vyiza byo guteza imbere ivyumviro ibintu byavyo byose biteza imbere Uburundi yaba ari muri politique maze ni mu bintu byo gusenga ukuntu byose ni muri positive ego ndakwibutsa yuko womfasha kugira tugere kure tuhitinge 10,000 vy'abasubscribe gira subscribe urungikira mugenzi wawe kano ka video kugira nawe nyarashobore kumenya ukuri aho kuri uzobugize neza ugira umunsi wa gatatu aho uherereye hose ntibibagire kugira ishimo uri umurundi ego na cane ntibibagire kugira ishimo uri umurundi ego ndagize video mugani ntivyakunze ko ndayisohora mugani gize kweri ino munsi sindogira ntiworengana nta postinze rero nico gituma ndakoresheje aka gasimu ego aka video karaka ndizere ko mwagakunze udagakunze naho witege bishasha ego hariho video ngoma zo gukoresha na African Dream Asset tubitahure tubimenye tumenye ivyo ari byo uko nuko ego uzobugize neza ugarutse kuraba aka video ego akazina kanje banyitwa n'imbere Dieudonné tuzosubira kubona niyo twabonana iyi video ntiri edit tuzosubira kubona niyo twabonana